Isaha zitandatu zirarenze ko iminota 10 gusa n'umuzizo za radio Ntarataze FM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru twatwiye ko yashikirizwa na Armel. Ndakuramukije Armel nongera naguhana ikaze. Ndakuramukije Ferdinand. Ndabaramukije inshuti bakunzi muri kumatega amatwi ibiganiro bya radio Ntarataze FM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 13 ntwarante umwaka 2020 nayo agizwe ningingo nkuru zikurikira. Ntarataze aruta mbundarare ivyo biravugwa na bamwe mu badandaza b'ibirato aho bashima urudandazwa gwabo ukuntu ruriko ruragenda. Kumusi wejo mugitondo harumvikanye ugwamo gw'amasasu, ayo masasu nayo akaba yarashwe mu ntumbero yo gukiza warasanzwe ari mu kiyaga ca Tanganyika ariwe n'imvubu. Kwambara neza ukikwiza ni bumwe mu buryo bwo kwirinda udukoko tumaze imisi twibonekeza mu kurya amantu rutera ingaruka mbi ku magara y'abantu. Mukanya nido jano makuru mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza. Gwino muri sanze muri radio Ntarataze Ndasubiye kubaramutsa. Ntarataze aruta mbundare ivyo biravugwa na bamwe mu badandaza b'ibirato aho bashima urudandazwa gwabo ukuntu ruriko ruragenda. Jacques asanzwe akora akazi kudandaza ibirato arashima kandi akagira ko avuga ati naho ibirato bishika bikamara igihe kitari gito bitarasohoka ntivyo mutera umutima mubi canke ngo bimutume guheba ako kazi, kandi agira ko ahamagarira n'abandi gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Reka tumutega amatwi yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Johnson Nivyimana. Udandaza kwanze kw'ibirato sikera cyane mugabo haraciye nk'umwaka ndawudandaza bivanye n'ingene ndangura ibirato no kuri zese no bahenda inyungu ndonka ndayishima bese naho baza ugasanga baraza bakabaza ibiciro tukababwira nka 40-45 basanga bamwe baragiye abandi baraguze ntibashobora kumenya igituma diferanse hari y'uko udandaza ibirato bamwe biyumvira ko harimo busuma abandi bakiyumvira ko atabusuma birimo bivanye n'ingene cenda kirangura ndagikwiye anyi muri ville ndagisikanye ngaha nkaca ndaba inyungu ndonka muganda ishima uko biri kose. Ego mu rudandazwa ingorane zibura zirahaza mugabo ukavyihanganira kubera kuba wamenye ibintu byo kudandaza. Umva nk'ikira tusanga ndakiranguye 40 ndayigurisize na 2 na 3 bakiyumvira yuko kirazimvye cyane ugasanga bariko bampa 33-35 40 wasanga ca kintu ntikibaye kigisohoka biva nibenda kiranguye ko Bujumbura canke Ingozi bigaca bituma rero usanga kiramaze umwaka canke amezi 3 umva kitarasohoka. Iyo niyo ngorane usanga turiko turahura nayo y'ibirato. Ego sinobahenda bivanye n'ingene ndaburangura nukuri nanze ndabusikanye ngaha karuso ndakaronka sinovuga ati nta karuso ndonka ndakaronka vraiment kuyiba ntaronka karuso simba ndabidandaza ndakaronka kandi cyane. Akamuno batera nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora ntibabone yuko natwe tudandaza ibinye gisigura yuko tutunguka turunguka kandi cyane kandi burya anye kuzinga amaboko siko kuronka nubatera kamo ko bogerageza bakura amaboko mu mpuzu bagakora bakaza bakatubaza natwe tukababwira avantage turonka muri ibi birato inyungu turonka ico nico gikuru no hava ndababwira. Ejo mu masaha yo mu gatondo harumvikanye ugwamo gw'amasasu hano muri zone ya Magara ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Ayo masasu akaba yarashwe mu ntumbero yo gutabara uwari mu kiyaga Tanganyika ariwe n'imvubu. Minani Leonce yagize iryo sanganya ryo kuribwa n'imvubu aratwiganira uko vyagenze maze akagira ko anasaba abasanzwe bajeje gukingira ibidukikije kugira ico bakoze kugira ngo amasanganya nkayo ntazasubire yibonekeza. Reka tumutega amatwi yavuye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Gene vyifase nagize isanganya koko imvubu amaze nari mvuye muhira hakiri kare mu gitondo maze gusika ku ruzi navuze ko ngomba mare agakorwa bari bambwiye ko ntegerezwa gukora hama naciye ndagakoze rero hama siniyumvira gufata naciye noga ngiye kuzirika ikamba kunanga naciye mbona ikintu kimfase imvubu twanikanye kabisa ikintu cy'umwanya munini ya cyane mbo kugira ndahave amahoro natabazize nako induru umusirikare aramanuka amaze kumanuka niho yacarasa yarasize insoro zibiri hama imvubu tucatravana kirareka kunkurikirana baca baranterura baransira mu gisirikare nyene hama ndagenda kwa muganga maze gusika kwa muganga bangiriye ibipimo byose barabona neza yuko atamagufa yavunitse kubisa bitukikije vraiment imvubu idashobora kwicwa eske none ko idashobora kwicwa kandi abantu nabo baribwa n'imvubu ivyo vyogenda gute? Ahabwo twosaba neza leta yuko aba bazezwe ibidukikize yuko bopfa
bakabibohera ahantu hamwe bakabizitirira hama abanyagihugu nabo bakidegemvya. Butoyi Melchior ajeje gukinga ibidukikije nawe aratera kamo abarovyi hamwe n'abandi basanzwe baba ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika kureka kogera muri ico kiyaga kuko atabuhinga buhari bwibonekeza bwo gukinga mene izo mpanuka. Hakagira ko kandi atera nakamo abarovyi kuba magabo no kurikanura mu gihe baba basanzwe bariko bararoba kuko ari bikoko vyaremewe kuba mu kiyaga iyo umuntu abisanzeyo bishobora kumwivuna. Reka nawe tumutega amatwi yakaba yavuge kuri miko ya Felicien Bigirimana. Ikibazo c'imvubu yari y'umuntu twashumvise nyuma muri make ubucize twagerageje turabwira abantu yuko kugerageza barareka kuza kuvuga ku kiyaga bakavoma amazi bakogira muhira. Twageze kugira nisekeza yuko tubaba abantu ko bafise ubuzu bwo kogera mu kugira turwanye bya bikoko biri mu mazi no kugira tubikingire ntibize birarya abantu. Hamara ico kibazo rero cyamaze kuba imvubu yariye umuntu natashoboye kwitaba Imana ariko yasinzikaye. Twege nk'intu dusaba cyane twagatera akamo abene gihugu nuko icambere bo kwirinda kuza baroga mu kiyaga bakavoma amazi bakogera muhira. Hanyuma bijya binyabuzima biri mu kiyaga kuvyugaranirayo ni ikintu usanga kitoroshe n'ubuhinga burebure kuko ico kiba kiri mu isi yacu kuko isi yacu ni mu mazi. Kimaze kuba kiri mu mazi rero kiza kurya umuntu agisanzeyo. Nico gitwa dushabwira abantu mu koga bogere muhira. Ivyo twabivuze kenshi mugabo abantu biragora bavyifatamo uzosanga umuntu agiye koga. Ugiye koga rero mu gihe ahantu uyisanziri iyo ikigomba kukwivuna ibona yuko umenga watewe. Nta buhinga bunini dufise bwo kuzibira imvubu ahubwo tubwira abantu kuko abantu no bafise ubwenge gusumba imvubu canke ibindi bikoko biba mu mazi birinde kuza baroga mu kiyaga. Hama ko barovyi baraba mu kiyaga ntitubabwiye bahagarike ariko mu gihe bari mu bwato bafise amaso bakaraba hirya no hino ico gikoko kiba kiriho basanze ahantu gishobora kuba kiri bashobora kucirinda kuko imvubu ni ikintu kiguma mu mazi. Kiri mu mazi rero kukibona usanga ari ikintu kitoroshe n'ubuhinga bufise abantu mu bihugu bimwe bimwe mu Burundi twabishikaho dushobora kuyuganira imvubu ntitwaronka ubuhinga bwo kuzugarana mu buhongore canke haba muri komine no mu gihugu kiretse mu bigo bimwe bimwe vy'igihugu bizitunze. Reka amakuru yacu tubandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ngo kwambara neza ukikwiza ni bumwe mu buryo bwo kwirinda udukoko tumaze imisi twibonekeza mu kubangamira amagara y'abantu. Butoyi Melchior ajejwe kukinga ibidukikije aragira ko yemeza yuko utwo dukoko twibonekeza kandi avuga yuko atanu umuti wo kutugwanya uriho nkuko nawe yagerageje kubimenyesha abajejwe amagara y'abantu. Reka twongere tumwumvirize. Ikibazo c'ubwo bukoko bwateye ashana ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bwarari abantu twaravyumvise raporo twarayibonye hanyuma twavuganye n'ujejwe isuku n'isukura mu ivuriro ry'amagara ya mbere wo bitwa umutepesi abimbariye ashenkora ubushakashatsi kugira ashobore kukabona ku gakoko ako nagerageje kuraba bambwira ati akakoko niko kajya abantu bashafurutira ndagafotoye kubera ko ntashobora kumenya ku gakoko akariko canke ni ingorane gashobora gutera naciye ndungika hejuru kwa nkurira kugira bagire ivyigwa vyako gakoko barabe intambaye gatera kugira bashobore kuronka umuti ushobora kukisha. Muri make rero abo muri district twaravuganye tukumwe n'umutepesi ukuntu twokina ku gakoko nta buhinga bunini buraboneka bushobora kugakinga atari ko abantu boza barambara impuzu zifuka amaboko bakikwiza. Ikindi naco twaje turaba twabigikwiye ni nk'mu gihe kariye nk'umuntu igihe ariko akafyonda ku mubiri kize guca akanyingishira ku mubiri nagafate kuko akanyingisha ajya ahantu hose gakoze haramyongoka mu kurinda yuko imiti yako ishobora kuboneka canke abahinga badukurira bashobora kugira ivyigwa byo gakoko kugira barabe ko atayindi ntambanyi gashobora gutera ku mubiri w'umuntu. Iyo akaba ari nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu ariko mu badufatiye mu mva heno mu njahe reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ntarataze aruta mbundarare ivyo bikaba bivugwa na bamwe mu badandaza ibirato aho bashima urudandazwa gwabo uko ruriko ruragenda. Kumusi wejo mugitondo harumvikanye ugwamo gw'amasasu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Ayo masasu akaba yarashwe mu ntumbero yo gutabara uwari mu kiyaga Tanganyika ariwe n'imvubu nkuko mwavyiyumviye. Kwambara neza ngo ni kimwe mu buryo bwo kwirinda udukoko tumaze imisi twibonekeza tubangamira amagara y'abantu navyo nyene muka mwavyumviye murano makuru. Ndabashimiye nshuti kunzi mwaduteze abiri reka nshimire abo mu ruganda rwa Samirizi Magara Times FM badutorokanije amakuru ntibagiye gukengurukira Jean Ciza yatumye amajwi abashikira neza amakuru nayo mwakaba muri kumashikizwa na Armel Bigirimana naho utaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM